bavukanye turiko turazirikana ibisomwa vyeranda Mukama yaduhaye, ijambo yaduhaye ngo rishobore gukuza ubuzima bwacu bw'ukwemera. Inema y'Imana ibandanye ikura muri twebwe, isagarara kandi itanga ivyamwa. Umugani w'uno munsi wavukanye turiko turazirikana uratwereka ko Mukama yateye ijambo muri twebwe, Umukama yashize umuhezagiro muri twebwe, Umukama yatugiriye ibyiza byinshi, Umukama abandanya abana natwe. Turi umurima w'Umukama, aho Umukama yateye imbuto nziza ngo yame ivyamwa vyiza. Ko turi umurima w'Umukama, aho Umukama yama avyagira kandi agatera imbuto yiwe ngo dushobore kuba beranda nk'uko nawe ari mweranda. Biradutuma kuzirikana ubuzima bwacu ingene bubaye. Ko turi umurima w'Umukama, ubwo umurima wacu umeze nk'inzira, canke umurima wacu urimwo amabuye, canke umurima wacu urimwo amahwa, canke umurima wacu n'ivu ryiza. Aho niho umwe wese yinjira mu buzima bwiwe akaraba ingene umutima wiwe umeze, akaraba inyifato mu buzima bwiwe, akaraba ibimugize ko ari ivu ryiza, kuko Umukama ico ashaka ko twokama ivyamwa vyiza kandi vyinshi. Ubwo turorohera Umukama igihe ateye ingemwe y'urukundo mu buzima bwacu. Ubwo turorohera ingemwe y'imbabazi Umukama ashira muri twebwe. Ubwo turorohera Umukama igihe ateye muri twebwe imbuto y'amahoro. Ubwo imbuto Umukama atera mu buzima bwacu ntituyuburabuza, canke inyifato yacu n'ingendo yacu bigatuma itama. Uno munsi ndaba Umukama atwibukije ko turi mu murima wiwe, hariho inyifato nyinshi bavukanye Umukama bashaka ko tugira ngo imbuto y'amatera muri twebwe yame ivyamwa, imwe yigira 100, iyindi 60, iyindi 30. Namba yatubwiye ati ko dufite amatwi dutegerezwa kumva ico Umukama tubwiye. Ko Umukama twibukije ko turi umurima wiwe, dutegerezwa gukora ibikorwa vyotuma uwo murima uba ivu ryiza. Ariko turavye inyifato yacu bavukanye, duhereye mu gisomwa ca mbere turiko turazirikana muri ino minsi igitabo c'ihunguka, biratwereka ko kenshi bavukanye umurima wacu utuma imbuto Umukama yateye muri twebwe itama ivyamwa. Mwumvise bene Isirayeli ingene bidodombera Imana, bakayibwira ati twari gupfuma dupfira mu Misiri, aho twari twiteretse inkono z'inyama. Sinzi bamaze gupfa ko izo nkono bari kuzitereka. Ariko iyo umuntu yamaze gushika kure bavukanye, iyo umuntu yamaze gukura, novuga nti ikibanza c'Imana mu buzima bwiwe, iyo yamaze gufutanya umutima wiwe, ugasanga umutima we umeze nko ku nzira, umeze nk'amabuye, umeze nk'amahwa, hari n'ivyo avuga nawe atabatahura. Ngo twari gupfuma dupfira mu Misiri igihe twari twiteretse inkono z'inyama. Ariko dusubira inyuma, ejo naho twazirikanye ko twari dufise umunsi mukuru, twazirikanye ico gisomwa. Umukama amaze kubajabuza ikiyaga, akumva ko Umukama yaje kubakiza n'ububasha bwiwe, baciye batangura kuririmba indirimbo yo gutazira Imana. Ariko no munsi, ku munsi ugira 15, ivyo byose bavyibagiye, batanguye gusura kwibuka no kumva ko byari kubahimbara igihe bari mu Misiri.
iyo umukama twibukije turi mu maso yiwe, akatwibutsa ko turi mu murima wiwe, umurima mwiza ateramwo imbuto ngo dushobore kwama ivyamwa 160, 30, nuko azi ko uwo murima yawugize, nuko azi ko uwo murima yawuteguye, nuko azi ko uwo murima ivyo ubishobora. Ariko twebwe bavukanye usanga uwo murima twarawupfutanije, ugasanga ni ntabiri umukama ashitse muri twebwe ntigishobora gushoboka ngo umurima wacu utange ivyamwa, kuko nuvuga ntituguma duhindukiye inyuma turaba mu byo twahoramwo. Ikibi kuguma kituryohera, nuvuga nti ubushumba buguma buturyohera. N'umukama ashitse akantu gatonya mu buzima bwacu, ugasanga dusubiza amaso hariya iyo tuba twibereye muri vya bindi, iyo tuba twibereye muri vya bindi. Umukama aragutora akaguhamagara muvukanye ngo uve mu gicumuro urimo, uwo munsi ukitaba iryo jwi. Ariko abo mubana batangiye kubwira ati wowe wigira iki kubera ko ushaka kwifata nko twe tutifata, ugatangura kugira ubwoba, ugatangura gusubira kumva ko kandi wari mu gicumuro hariya wari wibereyeho neza, ugatangura kumva ko usura muri vya bindi. Ariko umukama we yarabigukuyemo kandi waratanguye inzira nziza. Bene Israeli bagumye biyumvira gusubira mu bugaragwa iminsi yose, bakiriye baratakambira umukama, bakamutakambira umukama kumva amaborogo yabo, nawe akaza n'ububasha bwiwe akabakurayo. Ariko haje akantu na gatonya kabagerageza, bumva ko igihe bari hariya niho bari babayeho neza. Ico umukama wavukanye ashaka uno munsi ni uko dushima ubuzima umukama yaduhaye, ko yadukuye mu gicumuro akaduha ubuzima, ko twokwinanata. Urwo rugamba twatanguye rwo kuva mu kibi, urwo rugamba twatanguye rwo kuma turi beranda nk'uko Imana ari nyeranda, tugashiramo inguvu zacu zose, tukareka guhindukira, kuko igihe cyose duhindukira tuba inkingi z'umunyu. Igihe cyose dusura kumva kuja hariya tuba dufashe ibyahezagiwe tukabiterera intozo. Twisabire bavukanye muri no kanyiranda y'imisa ngo ico turi mu maso y'Imana, ico Imana twifuriza, imbuto Imana yateye mu buzima bwacu, tuyivomere, ikure kandi itange ivyamwa. Nivyatugora naho, nitwaronka ibitunanira, ntidusubire kwifuza kuba muri vya bindi vya kera, kuko umukama yaramaze kubidukuramo. Umukama yaradushikanye ahantu kandi heza, adashaka ko twosubira kuja handi muri vya kera yadukuramo. Ariko ico umukama ashaka ni uko tumworohera, imbuto yateye mu buzima bwacu, urukundo yateye muri twebwe, imbabazi, amahoro, ibyiza yashyize muri twebwe bikure, bitange ivyamwa, hama n'abatubona babone ko twakira Imana muri twebwe. Bamaze kubona ko twakira Imana muri twebwe, bumve ko kuba mu Mana bitanga akanyamuneza, kuba mu Mana novuga nti ariho hari ubuzima. Nabo bibatume bava mu kabi barimo, batera iyindi ntambwe, baje mu murima w'Imana, Imana ishiremwo imbuto, nabo baberanda kuko Imana ari myeranda. Ivyo byose birashoboka bavukanye, kuko Imana ihorana natwe, Imana idukingira, kandi Imana ishaka ko tubaberanda. Dusabe Yohakimu na Ana, bo bashoboye kurera Bikira Mariya, hama mu nyifato yiwe, mu ngendo ziwe, bigatuma ashobora kuvuga ego, mu vyamugora byose akabizirikana mu mutima wiwe. Tubasabe badusabire muri no kanyiranda y'imisa ngo ibyiza umukama yashyize muri twebwe bivyara ivyamwa. Amen.